Anze mwicaye mwe niyo nkumi yawe ndaryoherwa. Mbega nta kintu gantuze we nta n'uraza kubaza. Nukuri kwa Yesu Kristo. Ariko senge nawe arashishikaye. Nkaba ndabura n'inyoni muri rino rembo. Aruko nukuri ivyo nivyo. Imana iri mwijuru. Canka arabenga. Ubwo gashantare we ntiwishinga kubera. Senge nawe arashishikaye ye. Oya nukuri. Je ndabenga. Ngene misi yose nama ndiko ndakwiyumvira mbega imwe ko atampamagara ngo ambarira gakuru keza. Uwi wanje azoza ntaraza. Oya. Nukuri rero. Oya nukuri. Urabitse. Umfashe mwiza wanje. Duce mu nzira no mu vyatsi. Jewe umusengezana wawe. Je sigaye niyumviriza ko bamuroze. Nta bamuroze. Nta bamuroze ntuzewe. Nukubenga nta kindi kibimutuma. Oyasha. Mbega. Ari ico utazi ntigeze kukubwira yuko nari namurangiye umusore gantuze akamunya nkana. Ntiyabikubariye. Nari kumubwira. Yambariye ngo hajyaho nturi. Nguyu Navyo yakubariye. Ambwire nje ndamuhonda mwosha kumwemera. Umviriza rero ntuze weya. Ngize n'Imana nsanze muri kumwe. Yego. Akishinga kuzarabenga. Nta misi asigaje n'ukuri kwa Mungu batamuhese. Reka senge n'ukuri wiwanje arahari. Ari hehe. Hani mufine hari haho ndamuryamanye. Urumva? Umuryamanye kwande. Umuryamanye hehe. Mugabo ntuzuhirahire ngo duteze urubwa ngaha muri umuryango wacu. Kuko twebwe nitwigeze tuvyarira ngaha.